Hi guys, je mwumva nitwa Kiss Lover. Uyu munsi ngoma ndabereka ukuntu ushobora kwiyugururira account ya PayPal mu Burundi canke mu Rwanda, kandi iyo account ikaba iri verified ku buryo ishobora kwakira canke ikarungika amafaranga. Rero ikintu dukora, uraza muri browser yawe, je ndiko ndakoresha Chrome, wandikemwo paypal.com, hama usearching. Maze gusearchinga ucushikira kuri page imeze uko. Aha rero ikintu c'ukora ucuza aha kuri sign up. Maze kuza aha kuri sign up, aha mwese murahabona, urahafyondako. Maze kuhafyondako urabona yuko bakwereka choix zibiri, personal na business. Twe duca dukirika kuri business. Tumaze gukirika kuri business, ca tugira kuri get started. Maze gukirika kuri get started, ucurindira akanya gatoyi. Kandi nagomba ndabibutse yuko aha nta VPN twirirwa turarinda gukoresha, oya. Aha ikintu badusaba, batubwiye ngo create a business account. Aha uraza kuri first name ushiremwo izina ryawe, kuri last name ushiremwo izina rihereza. Aha kuri email address ushiramwo email yawe. Haje ngomba nshiremwo email yanje. Maze ushiramwo email, ucushira ucreating na password. Maze ucreatinga password, ugashiramo password. No kuvuga password ibwirizwa kuba ari amakarakteri ari entre y'8 na 20, kandi ugakoresha upper or lower case. No kuvuga upper case, no kuvuga ni majuscule, urudome rukuru, hakongera hakabamwo indome ntoyi, ugashiramwo n'amaburi igiharuro kimwe, kongera ugashiramwo na symbole imwe, such as nka arrobase n'ibindi. After ivyo hejeje kubikora, uca uza kuri aka kantu, aka gakaze, ugaca ugakosha. Then ugaca ukirika kuri agree and create account. Zimaze kubigira, baca bagusaba yuko ugira aha kuri email a code. Donc baca baguha code de verification code, baca bayiguha kuri email yawe. Then uca ukanda aha kuri email you a code, ukaca utegereza akanya gato. Then ukaca uraba code baguhaye kuri email, akaba ariyo uca wandikamwo ngaha. Turebe yuko bayimpaye. Reka nje muri email kuyiraba. Code ntirashika. Voilà, code ngaha yaje. Ntegereze bifunguke, then ndayicopy. Shangaruka ngaha, nkaca nshiramwo ya code, nkaca nkirika ngaha kuri submit. You are all set. Aha ni nkaho biba birangiye, curindira ikakujana kuri dashboard. Aha urabona ngo activate your account to start using PayPal. We will guide you every step of the way.
aha ucugira kuri let's go. Aha urabona tugarutse ahantu hagomba gusa nkamwe hambere, ni ukuvuga bakubwiye ngo before we start which describes you, this helps get the right tax form later. Ni ukuvuga ngo swat kuri individual seller or sole proprietor. Ni ukuvuga rero aha abenshi ahantu bikunda kubagorera bakunda guca bagira kuri individual seller. Iyo ugize aha kuri individual seller uri mu Burundi cyangwa uri mu Rwanda, account yawe ntago ishobora kuba verified canke yakira amafaranga canke ishobore kuyohereza. Twe rero ngaca tugira kuri business, maze ukirika kuri business ucuza kuri aka kantu ahari business type. Urabona hari partnership, private corporation, public company, government entity, non-profit organization. Ni ukuvuga ngaha duca duhitamwo non-profit organization, then tugakirika kuri next. Tumaze gukirika kuri next, aha ikintu gihari duca tuza aha kuri what's your legal business name. Wewe uca uraba izina ushobora kuyita, then umaze kuyita izina ugaca reka nk'ubuje ngoma ndayite Kislovatech. Aha aka kantu kari ngaha ndaza nkaca ndagakosha, then aha urabona what's your business registration number. Rero nkuko tuba twamaze kugira kari business account, aha dushiramwo legal business name. Aha je nshizemwo Kislovatech. Aha kuri use your legal business name nundi niho Samson ndakaha. Aha what's your business registration number, ndashobora gushiramwo ivyo nshatse. VAT ID reka tuhasimbe. Product or services, do you have a business website? Mu gihe udafise website uvuga no, mu gihe uyifise urayimentioninga, then ucushiramwo link yayo ngaha. Aha bakwaza what's your business phone number, aha uhitamwo igihugu cawe, and then ukaca ushiramwo namba. Je kubera ndi mu Burundi ca nkoresha namba yanje ya telefone yo mu Burundi. Kuri city or town ushiramwo city urimo, kuri postal code ashobora gushiramwo 04, and then next. Urabona ko twamaze kubandanya tugashika ku yindi step. Iyi step rero tugezeko aha bagushiramwo amazina yawe, fill us in on the basics. Ni ukuvuga first name ushiramwo izina ryawe, last name izina ryawe rya kabiri, what's your date of birth ushiramwo itariki yawe y'amavuko. Shiremwo igihe navukiye, sorry reka ndavyandika kuko ntaco. What's your nationality? Nationality ni Burundi. Bo haraho bishobora kuza kwagora, ariko je ni kubera ko fanya yanje iri mu Congereza, ariko mu kugurura kurikiza izi step utegereza kuza kubibona.
what's your phone number, turongera tukandika phone number kandi ana je nka kubera ama address abasanzwe ndakoresha kenshi muri phone wanje restock kuri postal code kubera zitwe mu Burundi nta vy'ama postal code bihari ucugira ama 04 then ukacukirika kuri next maze ukirika kuri next urategereza bikaza andakeka ko account isa nirangiye abatubwiye ngo complete the customer identification process to avoid the paper account services interruption. Acha dukirika tukasha turaba igihugu turimo tukagiselectiona and then tugira submit. Andakeka ko account yacu ya isa nirangiye. Bana nkabaye ko barambaza yuko nko mu mwaka weze shobora ko ari amahera naho narinjije ibintu nk'ivyo ahangira no kubera ko account iracyari nshasha nta ibintu turayikoresha. Rero urabona bashagira ibibazo bimwe bimwe bakubaza bakubwira ngo certify and submit information for Kislovatech. No kuvuga ngo nuzenya instruction ya mbere, Kislovatech is not a US organization. No kuvuga iyo bavuze is not a US organization, kuvuga ngo ntabwo ari organization yo muri United States. Kislovatech is not subject to US income tax. No kuvuga nta bintu vy'amatax vya US. Kenshi iyo ari account zo muri US muri USA kenshi rero bashaka ko amatax maremare. Rero twebwe kwera atari vyo muri USA tuca tuvyinyora. Urabona donc novuga yuko ari nka ntuze sinuvuga no kivuga. Urabona aka paragraph kanyuma ivuga ngo Ntwari Jeanne Ponsen certified that the following information is true and I acknowledge that providing false statement may lead to penalties under applicable law. Ndavuga ni nk'urwandiko muba mugiraniye then ukarushirako sinyatire cyangwa umukono yuko uvyemeje. Aje tugira kuri submit. Maze gusubmitinga turategereza itugurukane kuri dashboard. Yes. Rero barana batubwiye ngo got it. We will reach out once we have reviewed everything. Kuvuga nga rero bacasaba akanya gatoyi bakabanza gakora review kuri account yawe and then ukabona gukoresha account yawe. Ariko account yamaze kuba created successful. Ubu account urashobora gutangura kuyikoresha. Ariko ikintu cyo no kubwira mu gihe account ikiri nshasha, iyo wakiriye amafaranga barayagumya mu kiringo cy'iminsi 21 kumva za security. Rero inufa bazoyirungika amahera ukabona aratevye kuba available, kuba ushobora kuba wayarotira,
ntuziyumvire ngo amahera yawe bayabanye canke iki, oya utegereza kurindira iminsi 21. So account murabona yuko yabaye successfully created. Rero ubukurikira nzobereka ukuntu ushobora kuyihuza na banki. So icyo ndabasaba rero ni gukora subscribe kuri channel ya Kislovatech, ariyo yiyi murayibona ngaha, then dukomeze tuhatwike.